uhawe kaze mu kiganiro inyigisho za Bibiliya. Muri iki kiganiro tugenda turaba ibice by'ivyanditswe muri Bibiliya yera, ijambo ry'Imana, tukarimbura insiguro yavyo. Ni ikiganiro gitanga inyigisho z'ivyanditswe vyera mu kiringo c'imyaka 5. Inyuma y'icigwa turaguha inomero turonderako igihe wogira ico ugomba guterera canke kubaza. Kaze twumvirize kandi twigishwe. Ndaguhaye kaze nshuti nawe mugenzi mukunzi washimye kubana natwe muri kino cigwa c'inyigisho za Bibiliya usanzwe utegurirwa n'ishirahamwe Transworld Radio mu Burundi, ukaba uzishikirizwa na Pastori Samuel Nsabimbona. Ndakuramukije ubuntu n'amahoro vy'umwami wacu Yesu Kristo bibane nawe. Mu cigwa giheruka twarabiye hamwe inyigisho zijanye n'ukwirinda gucudika n'isi. Muri izo nyigisho twashimikiye ku murongo wa 15 n'uwa 16 mu icete rya mbere ryanditswe na Yohana mu gihimba ca kabiri. Uravye iyo mirongo womengo iratandukanye n'imirongo yo muri ico gihimba ca kabiri twizeko mu vyigwa vy'imbere yaho vyavuga ukuntu dushobora kurushirizaho kumenya yuko turi abana b'Imana. Nkuko rero twabibonye kuva mu ntango y'igihimba ca kabiri, abana b'Imana barangwa n'ukuyikunda n'ukwitondera ivyagezwe vyayo. Twokwibukanya yuko ivyagezwe vy'Uhoraho bivugwa atari vya bindi 10 gusa vyashikirizwa Mose, ariko twarabonye ko ari ivyagezwe umwami Yesu atanga iyo tumaze kugirirana nawe ubucuti budasanzwe, twemeye gucungurwa nawe. Abakristo rero b'ukuri twabonye ko bumvira Imana kandi bakagira inyota yo kuyihimbara mu vyo bakora vyose. Birateye agahinda kubona hari abakristo bagerageza kumvira Imana mugabo batabitumwe n'urukundo, ariko babitumwe nuko babigoberereweko. Dukwiye kwitondera ivyagezwe vy'Imana bivuye ku rukundo, nk'uko umwami Yesu wenyene ubwiwe yabivuze mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana mu gihimba ca 14 umurongo wa 16 ati, nimwankunda muzokwitondera ivyagezwe vyanje. Twatanguriye rero kuraba ivyerekeye kwirinda gucudika n'isi ku vyanditswe mu icete rya mbere ryanditswe na Yohana mu gihimba ca kabiri umurongo wa 15 havuga ngo, ntimugakunde isi canke ibiri mw'isi. Umuntu niyakunda isi, ugukunda Data wa twese ntikuzoba kuri muri we. Ivy'isi bivugwa rero n'ibiri mw'isi n'ubutunzi n'ubwenge bwo mw'isi nyene. Ivyo vyose ni ivy'umwami w'iyi si ari we Satani. Uwo niwe yagerageje umwami Yesu amusezeranira ko yomuha ubwami bw'iyi si. Ibihugu vyinshi twarabonye yuko uwu munsi vyamaze kugabirwa na Satani ubutunzi bw'umurengera. Eka mbere twarabonye ko hariho n'abantu ku giti cabo usanga ivyo batunze babihawe na Satani. Biraboneka ko muri ivyo bihugu n'ibisagara vyavyo ari Satani gusa yiganzira, ivyo kubaha Imana vyovyo ugasanga ntibiharangwa. Ariko rero ico tomenya nuko umwami w'iyi si ari we Satani yamaze gucirwa urubanza, nk'uko vyanditswe mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igihimba ca 16 umurongo wa 11. Pawulo nawe yaravuze ku vy'isi bitari bibi mu icete yandikiye Abanyefeso mu gihimba ca mbere umurongo wa 4, aho yavuze ngo yadutoranirije muri we intango y'isi itarashirwaho. Mugabo rero atarashishikara mu gihimba ca kabiri muri iryo kete yandikiye Abanyefeso umurongo wa 2 ati, ivyo mwagenderamo kera nk'uko ivy'iyi si bigenda. Muri ivyo vy'isi rero bivugwa harimwo n'ivyo kurya, kandi umwami Yesu ivyo kurya yarabivuze ko, nk'uko tubisoma mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo mu gihimba ca 4 umurongo wa 2 n'uwa 3. Matayo yanditse ati, amaze iminsi 40 n'amajoro 40 yisonzesheje abona gusonza. Umugeragezi azahari ati,
niwaba uri umwana w'Imana bwira aya mabuye acika imitsima. Abo Pawulo yandikiye bagendera mu ngeso mbi zo mu isi zuzuyemwo ubukunzi bw'inda, ukwikunda, ibinyoma n'ivyifuzo vy'umubiri. Iyo niyo si tubamwo, akaba ariyo si Yohana avuga ngo twirinde ntitukunde isi. Tuba mu isi yuzuye ubugarariji no kurwanya Imana. Imigenzo y'iki gihe n'ibintu vyinshi biranga iterambere tugezemwo usanga ari ibigwanya Imana. Ni naco gituma abana b'Imana badakwiye gukunda isi n'ivyayo. Kanatsinda turi mu isi ariko ntiturab'isi. Turazi ko dufise ivyo mu isi vyinshi dukora, ariko ivy'isi sivyo bikwiye gufata ikibanza ca mbere mu mitima yacu. Tumenye yuko iyo twanse kumvira Imana haba hariho ibindi twihaye kumvira. Tutihereje Imana ngo tuyumvire, twoba twiyemeje kwihereza ivyo mu isi bikaba ari vyo twumvira. Pawulo niho yaciye avuga mu ikete yandikiye ab'Igalatiya mu gihimba ca 6:14 ati, ariko jeho sinkirata ikindi atari umusaraba w'umwami wacu Yesu Kristo watumye isi iba iyibambwe, nanjye isi ndayibera ubambwe. Pawulo hano yavuze ko hagati yiwe n'isi ya Satani hari umusaraba, kandi ivyo vyose uko ari bibiri bikaba bimurondera. Acavuga ati, jewe nk'umwana w'Imana ntegerezwa guhitamwo umusaraba wa Kristo nkumvira Imana. Ico twomenya rero nuko isi y'uwu munsi itari kirirata umusaraba. Na Petero hari ico yabivuzeko. Dusomye mu ikete rya kabiri ryanditswe na Petero mu gihimba ca 2:20 havuga ngo, namba kumenya neza Yesu Kristo umwami wacu n'umukiza kwarabateye kudohoka bakava mu vy'isi bihumanya, maze bakongera kubyizingiramwo bikabanesha, ibyo hanyuma vyabo birusha ivya mbere kuba bibi. Tugarutse muri iri kete rya mbere Yohana yanditse mu gihimba ca 2:15 twabonye agace ka nyuma k'uwo murongo kavuga ngo, umuntu niyakunda isi, ugukunda Data wa twese ntikuzoba kuri muri we. Urashobora kwiruka n'ivy'isi guhera ku wa mbere kugeza ku wa gatandatu, ugaheza ugahindukirira Imana ku munsi wayo gusa wo gukoranira hamwe n'abandi. Ariko rero bikaboneka yuko ugukunda Imana kutari muri wewe. Twakomeje turaba igituma ugukunda isi atagira ugukunda Imana muri we. Ku murongo wa 16 muri iryo kete rya mbere Yohana yanditse gihimba ca 2 havuga ngo, kuko kiri mu isi cyose ari ivyifuzo vy'umubiri n'ivyifuzo vy'amaso n'ubwibone bw'ubu bugingo bitanduruka kuri Data wa twese, ariko byanduruka mu isi. Nk'uko rero twabibonye mu cigwa giheruka, abana b'Imana barageramiwe cane n'amageragezwa aca mu vyifuzo vy'uburyo butatu. Ubwa mbere, ivyifuzo vy'umubiri. Ivyo navyo nibijanye n'ukunezereza umubiri, haba mu kurya, mu kunywa, ubusambanyi n'ibindi. Ivyo vyose dukwiye kubinesha twisunze ijambo ry'Imana, nk'uko umwami Yesu yanesheje igihe Satani yabimugerageresha. Ivyifuzo bigira kabiri ni ivyifuzo vy'amaso. Hari ivyo tubona vyinshi bikadukwega kandi ari ivy'isoni nke, maze bikanduza imitima yacu. Ibindi navyo tukabibona bikaturandura umutima kubera kuvyifuza kuko ari vyiza kandi atari vyacu. Twomenya rero ko ivyo vyose ari ivy'isi biteye igomwe, mugabo biri mu minwe ya Satani. Icifuzo kigira gatatu naco ni ubwibone bw'ubu bugingo. Abana b'abantu bama bageragezwa n'ukwiratira ubwiza, ubwenge, inkomezi, ubwoko n'ibindi. Ubwo rero n'ubwibone bw'ubu bugingo ari bwo butuma umuntu abona ko womenga aruta abandi. Ubwo rero ni n'ubugarariji ku Mana. Ivyo vyose bigwanya ubugingo bwacu, ariko twihereje Imana tukemera kurongorwa n'ijambo ryayo, ntitwobura kubinesha. Twibuke ko ivyo
vy'isi, naho Satani abitugerageresha tudakwiye kumwemerera ko vyotusamaza, kuko mu vy'ukuri ataco bimaze. Ni n'ivy'igihe gito kandi ingaruka zavyo ni mbi. Ivyo rero ijambo ry'Imana rivuga ko bigiye gushira. Nshuti yanje mugenzi, wewe uriko urakurikira kino cigwa c'inyigisho za Bibiliya, nahawe guhitamwo ubugingo mu kwakira Umwami Yesu Kristo, ukemera kurongorwa nawe, ukunda ivy'Imana nayo ivy'isi vyo birashira. Imana rero iguhezagire. Icigwa cacu c'uwu munsi naco tukibandaniriza mu vyanditswe muri iri kete rya kabiri ryanditswe na Yohana mu gihimba ca kabiri, turahera ku murongo wa 17 tugeze ku murongo wa 19. Reka rero twumve ivy'isi ko ataco bimaze. Umurongo wa 17 uvuga ngo, kandi isi iriko iraherana n'ivyifuzo vyayo, ariko ukora ivy'Imana igomba yamaho ibihe bidashira. Aha mw'isi hari ibibanza bikomakomeye canke ibirimba usanga vyitirirwa abami n'abahambaye bavyubakishije, ariko uyu munsi bakaba batakiriho. Twotanga uturorero ku bintu bimwe bimwe vy'agahore dusanga mu gisagara co mu Bwongereza citwa Londres. Hari wa munara w'i Londres, ikirimba citwa Harwich Castle n'icitwa Windsor Castle n'ibindi n'ibindi. Ikindi naco ikirimba ca Hampton Court kitwibutsa ukuntu umwami hari w'umunani yakinyaze gisharije. Mbere uwo Cardinal Wolsey imbere y'ugupfa yaravuze ati, iyo mba nakoreye Imana nk'uko nagize umwete wo gukorera umwami wanje wo muri kino gihugu, uwo munsi simba merewe gutya. Ikindi twibuka ku vy'umunara w'i Londres ni ububisha bw'uwo mwami nyene hari wa munani. Yahora agumana abagore akabakorera ubusambanyi, hanyuma akabarungika muri uwo munara ngo bacibwe amazosi. Uwo mwami kandi uravye ingene yarya, ntiwokwibagije yuko yopfuye. Ariko none uwu munsi ari hehe? Ivyifuzo vy'isi nta kindi vyotuzanira atari uguhona. Eka n'ivyifuzo vy'amaso niko kuko. Ikirimba gikomeye cane nk'ivyo twumvise mu Bwongereza vyari bibereye ijisho bitangaje, ariko ivyo vyose bimwe bimwe vyarazimanganye. Abari baravyubatse n'abari babidibamyemwo ubu bose baragiye. Tubivuge rero tubisubire, isi iriko iraherana n'ivyifuzo vyayo. Ariko twumvise ijambo ryiza cane ry'ivyizigiro ku bakora ivy'Imana igomba, ngo ariko ukora ivy'Imana igomba yamaho ibihe bidashira. Mugenzi, ntiwemere kwizingira ku vy'isi biyoka. Korera Imana yonyene ubugingo budashira. Turakomeza kwiga kw'ijambo ry'Imana turaba impanuro Yohana yatanze. Mu mirongo ikurikira turahabona imburi zivuga ivy'abiyita Kristo. Tubanze dusome umurongo wa 18 muri iri kete rya mbere Yohana yanditse igihimba ca kabiri. Avuga ati, bana bato, ubu ni igihe c'iherezo, kandi nk'uko mwumvise yuko Antikristo azoza, n'ubu hamaze guseruka ab'Antikristo benshi. Nico gitumye tumenya ko ari igihe c'iherezo. Hano twongeye kubona ijambo rivuga ngo bana bato, nk'uko riri mu murongo wa 12. Yohana yagomba kwerekana ko ari abakristo bataraca muri vyinshi ngo bamenye ibitari bike mu vy'Imana.
yabasavye kwiyubara muri iki gihe c'iherezo kugira ngo ntibazotwarwe n'inyigisho za Antikristo. Ico tubona nuko igihe c'iherezo catanguye kera. Ni naco gituma igihe c'uwu munsi turimwo Imana ishishikara guhamagara abantu ngo bizere izina ryayo. Ni muri iki gihe dushobora kuvuga umwanya uwo ari wo wose tuti ubu ni igihe cyo kwemererwamwo uwugomba wese niyumva ijwi ry'Imana yizere. Mugenzi wanje, kwakira umwami Yesu nk'umukiza birihutirwa, kuko ejo hoho urashobora kuba utakiriho. Ejo ushobora kuronka akanya ko gusubira kumva ijambo ry'Imana, ariko rero nshuti yanje, ejo urashobora kutaronka akanya ko gusubira kumva ijambo ry'Imana. Iryo jambo Antikristo ririmwo uduce tubiri, akambere ni anti, aka kabiri ni Kristo. Anti ni ukuvuga uwugwanya. Urumva uwo muntu rero agwanya Kristo canke n'uwigira Kristo. Iyo siguro ya mbere niyo yari imaze guseruka mu gihe ca Yohana. Ba Antikristo bari baramaze guseruka, barabahakana ubumana bwa Kristo. Ego niko Yesu yavuze mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo mu gihimba ca 24 umurongo wa 5 ati, kuko benshi bazoza mu izina ryanje bati ni jewe Kristo, kandi bazozimiza benshi. Ariko muri ino kete rya mbere Yohana yanditse, Antikristo ni ukuvuga uwugwanya Kristo, nk'uko tubibona muri kino gihimba ca kabiri umurongo wa 22. Uravye izo nsiguro zose uko ari zibiri, urabona ko hazohava haza abantu babiri bakomeye bazoshitsa ivyo bintu bibiri. Biboneka ko hazoza uwiyita Kristo, hakaza n'uwugwanya Kristo. Mu gitabo c'ivyahishuriwe Yohana mu gihimba ca 13 turahabona ko Yohana yeretswe ibikoko bibiri. Kimwe cabonetse ciburuka kiva mu kiyaga. Ico ni Antikristo azoza avuye mu banyamahanga, kandi ari umutegetsi w'umunyepolitike mukuru. Uwo niwe azoba ahakana kandi agwanya Kristo. Igikoko kigira kabiri cabonetse ciburuka kiva mw'isi, gifise amahembe abiri nk'ay'umwagazi w'intama, kikaba kivuga nk'igisato. Ico naco ni Antikristo azova mw'ihanga rya Isirayeli, kandi akaza ari umutegetsi ahambaye mu vy'idini. Abo bompi ntibazokwemera ko Kristo ari Mesiya. Kugeza uwo munsi rero, nk'uko twabibonye mu ikete rya mbere Yohana yanditse mu gihimba ca kabiri umurongo wa 18, hamaze guseruka ba Antikristo benshi. Turasoma muri ico gihimba ca kabiri mu ikete rya mbere ryanditswe na Yohana umurongo wa 19 naho ngo, bavuye muri twebwe ariko ntibara bacu. Iyo baba barabacu baba baragumanye natwe, ariko icatumye batuvamwo kwari kugira ngo bahinyuke bose ko atari abacu. Ayo n'amajambo akomeye. Yohana avuga ko mu gihe ciwe hariho benshi biyita Kristo, ariko ari ngwizamurongo gusa. Wasanga bari mw'ishengero kandi barabatijwe, ariko bakaganza kuza baratega imitego abandi Bakristo. Barasangira n'abandi ku ngaburo yera, eka ntawamenya ko ari ngwizamirongo. Yohana rero hano avuga yuko Abakristo b'ukuri bobonekera mu kwihangana bakaguma mu gakiza. Ab'ingwizamurongo nabo barahava bakabivamwo bagasubira mw'isi. Kumwe wa mwana w'icangazi yabona agize ingorane nyinshi akava mu ngurube agataha imuhira kwa se, niko n'Abakristo batari bo bikura mu nzu y'Imana bagasubira iwabo mw'isi. Ico twomenya rero nuko hari benshi biyita Abakristo ariko mu vy'ukuri atari bo. Twibuke ko n'igihe Yesu Kristo yariko arasangira n'abiwe ingaburo yera, harimwo na Yuda wamugurishije, kandi uwo yahavuye ahinyuka. Yesu we rero yari abizi kuva kera. Nico gituma avuga mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana mu gihimba ca 6 umurongo wa 70 ati, mbega
si jyewe nabatoranije uko muri 12, ariko umwe muri mwebwe ni umwansi. Yuda rero yari intumwa nk'abandi, kandi nta n'umwe yari azi ko ari umwansi atari Yesu wenyene. Amajambo Yohana yavuze muri uwo murongo wa 19 n'amajambo akomeye cyane kandi na yacu umunsi. Umwami Yesu yarabwiye umwe mu bakuru b'idini bahambaye ariwe Nikodemo ati, ukeneye kuvuka ubwa kabiri. Niko rero dusoma mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana mu gihimba ca 3 umurongo wa 3 ngo, Yesu aramwishura ati, nukuri ndakubwire, iyo umuntu atavyawe ubwa kabiri ntashobora kubona ubwami bw'Imana. Hano muri iri kete Yohana yanditse naho mu gihimba ca 2 umurongo wa 19 twasomye ngo, bavuye muri twebwe ariko ntibara bacu. Ni ukuvuga yuko baboneka basa n'abakristo ariko ntibari abakristo b'ukuri. Abakristo bene abo bapimwa n'ijambo ry'Imana. Twese twari dukwiye kwisubiramwo, twumvise ijambo ry'Imana, tukibaza umwe wese ukwiwe tuti, mbega noba narashitse neza ku musaraba wa Kristo nkihana ibyaha vyanje byose kandi nkabiheba? Noba mfise mpwemu w'Imana ambuza gukora ibyaha? Noba nkunda ijambo ry'Imana by'ukuri? Mbega ndarinyoteregwa nkumva mfise n'inzara yo kuryakira umwanya uwo ari wo wose? Ivyo nivyo bibazo umuntu w'Imana akwiye kwama yibaza, bikatubera nk'ibipimo byo kwerekana ko turi abakristo b'ukuri. Ubukristo bw'ukuri ni ukuvuka ubwa kabiri kubwo kwizera umwami Yesu. Pawulo niwe yavuze mu ikete yandikiye Abigalatiya mu gihimba ca 6 umurongo wa 15 ati, kuko gukebwa atakimazi no kudakebwa atakimazi, ikigira ikimazi ni icaremwe gishasha. Nta n'uwo kwiratira ubuntu bw'Imana ngo aheze avuge ngo, jewe sinemera kuba mu ishengero kandi sinemera umubatizo. Ibyo byose birakenewe, ariko igikuru ni ukuvuka ubwa kabiri ukaba icaremwe gishasha muri Kristo Yesu. Iyo dusomye mu ikete rya 2 Pawulo yandikiye Abikorinto mu gihimba ca 13 umurongo wa 5, turabona yuko umuntu ashobora kugenda yarapfuye mu mpwemu ariko akaguma aboneka nk'umukristo. Handitse ngo, bari mwebwe mwisuzuma mumenye yuko muhagaze mu kwizera, bari mwebwe mwiraba. Mbega ntimwiyizi? Ntimuzi yuko Yesu Kristo ari muri mwebwe? Kiretse kumbure murabahinyuwe. Umuntu wese akwiye kwisuzuma akamenya ko ari umwana w'Imana by'ukuri. Umwana w'Imana naho yoja mu nyosha mbi akagwa mu byaha, nka wa mwana w'icangazi, impera n'imperuka arabona ko mw'isi atari wabo, akagaruka ku Mana, kandi agaruka arira kuko abababajwe n'ibyaha yakoze. Umwana w'Imana wese yanka icaha. Kanatsinda umwami Yesu twizeye yadukijije ibyaha. Ntidukizwa kubera ibikorwa dukorera mu ishengero, ariko dukizwa n'ukwizera uwaducunguye, tukamwakira mu mitima yacu. Hari umukenyezi umwe w'umumaraya yahengereye ageze ku mviro, atuma umuhungu wiwe ngo aje kumuzanira umukozi w'Imana ngo amwinjize mu ijuru. Ako kana kaciye kagenda gashikira umwe muri bamwe batemera ko Bibiliya yose ari ijambo ry'Imana. Mbere ntiyemera nuko umuntu akizwa ngo abe umwana w'Imana. Ashitse arabura ibyo abwira wa mugore ari ku mviro, maze yumva isoni ziramutekeye. Sinzi ingene yibutse umurongo wo muri Bibiliya nyina yahora akunda kumusomera akiri umwana, ati reka dusangire ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana mu gihimba ca 3 umurongo wa 16. Handitse ngo, kuko urukundo Imana yakunze abari mw'isi ariko rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege, ngo umwizera wese ntazopfe rubi ariko ahabwe ubugingo budashira. Wa mugore kubera yuko yari ababaye ico mwinjiza mu ijuru, aca agomba gusubiramwo uwo murongo, aravuga ati, none rero ugomba kuvuga yuko nanje nkwiye kwizera
uwo mwana w'Imana Yesu Kristo? Wa mugabo ati, niko vyanditswe ngaha, none rero niko ukwiye kubikora. Uwo mugore aca ariyemerera imbere y'ugupfa yuko yakiriye umwami Yesu Kristo nk'umukiza. Uwo muvugabutumwa niwe yagiye kuvuga izo nkuru mu nyuma, maze aca aravuga ati, uwo mugore naramufashije ntabizi, arinjira mu ijuru, kandi nanje nsanga nkwiye kwizera umwami Yesu kugira ngo nanje mpabwe ubugingo budashira. Nshuti yanje mugenzi ukurikiranye kino cigwa c'inyigisho za Bibiliya, menya ko atayindi nzira ishobora kukwinjiza mu ijuru atari ukwizera umwami Yesu. Kandi rero umaze kumwakira, wame wisuzuma urabe ko uhagaze neza muri uko kwizera. Erega ntaco vyokumarira kuba umunyeshengero ukitwa umukristo canke umukozi w'Imana udahagaze neza mu kwizera Yesu Kristo. Nushinga imizi muri Yesu, niho uzoshobora kuragwa ubugingo budashira. Reka dusenge. Mwami Mana yacu, se w'umwami wacu Yesu Kristo, ndagukengurukiye cyane kuri izi nyigisho turiko turarongera muri iri kete rya mbere Yohana yanditse. Turumvise yuko kuba muri Yesu Kristo ariho turongera ubugingo, kandi ni ivy'ukuri nta handi ubugingo bubonegwa atari muri uwo Yesu Kristo. None rero ndasengeye umuntu yakurikiye zino nyigisho akaba atahuye katari bwizere Yesu Kristo, canke akaba yahora amuhakana ko atari umwana w'Imana. Uwo turumvise yuko yari Antikristo, ariko rero ko ahindukiye umwinjize mu ruhongore rw'abana b'Imana, aremeye kuvuka ubwa kabiri, umugira umwana wawe, hanyuma umurongoze mpwemu wawe yera azomushikane ku bugingo budashira. Ndabigusavye mu izina rya Yesu Kristo, umwami n'umukiza wacu. Amen. Icigwa cacu c'uwu munsi kigarukiye ngaha, naho ubutaha umwami wacu Yesu Kristo aguhezagire. Wakoze kumviriza icigwa c'ijambo ry'Imana c'uyu munsi. Ushobora kumviriza n'ibindi biganiro by'inyigisho za Bibiliya canke ukabikwega kuri uru rubuga rwa interinete rukurikira: http utuburungu tubiri uturongo tubiri duhengetse ttb://twr.org. Ushobora kumviriza ikiganiro co muri iyi ndwi canke ugafyonda ahanditswe ngo rondera ukurikije itariki kugira ngo wumvirize ikiganiro camaze kurengana. Ushobora no gufyonda ahanditswe ngo rondera ukurikije ivyanditswe kugira ngo wumve ibiri muri ico gice c'ivyanditswe vyera ugomba. Ufise ico wunganira canke ubaza, twakure canke utwandikire kuri iyi nimero ya WhatsApp ni 68 02 87 95. Email ni twereburundi@gmail.com. Ushobora no kutwakura kuri iyi telefone yo mu biro, inomero ni 22 24 26 57 mu masaha y'akazi. Dukorera muri Rohero ya mbere kwibarabara ryitiriwe Gerere nimero 27. Yesu aguhezagire.